ndabaramukije mwese bakunzi ba Bishop TV. Twaje tuhatse tuhadomeke muze muri benshi rero mu kiganiro cuno munsi, j'espère ko muza kuryoherwa cane. Je tayo ufite pensa bwana bahongira hano igihe je niyumvira bakunda gutasha kenshi kwiradi oya yego nyene narumvise radio cane kandi numva nyene mfise dans yo kuvuga radio cane kera waba kera nkiri ku gatumba ahe amajana gatumba kahe ibururi ashaka no kwahira bajanira nakoye nakoze ibiganiro mpura n'abantu nyene babastar numva nyene byaza biraza turabizi nyene mu gutangura ko biba bigora ego hama rero nyuma ndavuga gukorera abandi biragoye nca ndakaya ibyo yanje ndavuga ati nkore buke kwikorera uko biri kose by'agaciro mu buzima uba wumva nawe uhagaze neza ufite ikintu ukora. ego ni kabiri gatanu indwi shashi romantique description of creation nyuma y'igihe kirekire nyuma y'imisi idasanzwe ntariko ndaboneka ntariko ndakora ibiganiro ariko ndi mu kurondera ibintu biro kugira ngo Bishop TV ishobora gutera imbere dushobora gutera intambwe mu iterambere mu mufuko mu mutwe ndetse no mu kibano muri rusange. N'umunsi rero navuga ko anifuje gutangura gusubira gukora ibiganiro kandi ndi kumwe n'aba filles entrepreneurs baba YouTubers aho bafise imbuga zabo biyubakiye umwe wese ku giti ciwe. Hariho 2-in-1 TV show, hariho kandi na Keke TV show, mbako hose ni show kuri Bishop TV kandi duhereye uburyo bwanje. Merci beaucoup. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Bishop TV. Twaje tuhatse tuhadomeke muze muri benshi rero mu kiganiro cuno munsi, j'espère ko muza kuryoherwa cane. Abazina yanje ni Nadia Beki Tuyisenge, ibindi yabimvugiye ndi mu YouTubeze nkorera kuri 2-in-1 TV show. Merci. Kurundi ruhande Keni yowe canke Keke TV show igimo manga iryo sindita ndamukije abakozi ba Bishop TV ba 2-in-1 TV show, Keke TV show, mwese bakunda cyane kaze mu kiganiro tubaryohereza umunsi. Mumeze neza cyane abitubeze angirana akanoti ko musa neza kubera Imana ashaka. Kubera Imana byose birakunda. ahubwo ni kubera ibikorwa Kubera Imana n'ibikorwa byose birakora. Bose barakora bose barafise Imana mugabo ntibiduga kumwe. Ibiduga byose twasumbanije ingufu muzo dukora. Igihe cacu nigihe nkeka kitaba kiragera, sino hari igihe ubyuka Imana yaguhinduriye izina tabikeka. Yego navuze nti kumwe nako bwa YouTubers kandi bariko barishingira akazi. Murabizi ko umukobwa bwangu yumvira gushinga umugambi bicakore cyane. Hari n'abashinga umugambi ngabo bakarambirwa, ariko aba umwe wese aramaze umwaka urenga bafise ama YouTube channel bariko barakora mu bijanye na n'imyidagaduro. Turifuza kumenya mbega nka Beki kugira ngo ko ushinga media TV online gwawe uruntu y'imitahe yiwawe upambana wenyene bavyimviriye gute? Yohera kuri yoje ndumwana Keke banzu umwana muri make jewe narabikunda. Ataho yo kubikunda numva nyene haragendwa ku mufuko, haragendwa mu gisagara. Je navuga ati nanje mba nkore basi ikintu nyene ugikunda kandi ukabona nyene biriko biraza neza, tegerezwa kugira kandi ukabona avantage yuko uyu munsi canke mu yindi twe turabira muri kazoza. Tukabona ko kazoza kacu tuzoba dufise abuzukuru bazobona ibyo mama wiwe yakora canke yagirike ugasanga nivyo bibatunze. Tuca dufata decision reka duhebe ibi kugira tube inje nanje kugira cano yiwanje niho
nkeka vyombera vyiza cane rero ndabinezererewe amasharenje yoyo ni menshi nkimara kuvyiyumvira nari nzi ko nzohita ngira ko TikTok ufatisha none ashago bijya bihanganye neza cyane ku rundi ruhande keke ubona ko amaze igihe kitari gito warakoze ku ma TV online y'abandi ariko uravuga ati ngira shinge umugambi wiwanje nabwo ko ubu rero ari muri batanu ba mbere ba partage muri WhatsApp bifadika ndagwese umugira umuzi batana yampa y'amangongo bonjour mugira umuzi subscribe Maria kumenera agasesera agafano gawe iyo usesera agafano kuri Bishop sayatanga ni ko ingizi musanze manu wakiya fise urumva ni nyinshi cyane ndabyize nyene turifuza kumenya uwumvira gute gushinga media yiwawe ukora wenyene ku mitaye yiwawe n'inguvu ziwawe kandi no ku nyungu ziwawe ariko n'izabandi icambere nakunda ibintu bya journalisme bya YouTube kuko nakuze numva ndi umunyamakuru kuze numva ndi umumenyesha makuru nkumva nyene nzokorera ku radio je tayo ufite bya bwana beho ngira hano igihe je niyumvire bakunda gutasha kenshi ku radio oya gusa nyene narumvise radio cyane kandi ari numva nyene mfise dans kuvuga cyane radio cyane kera waba kera nkiri ku gatumba ahe amajana gatumba kahe ibururi yashana ibururi no kwahira bajanira yewe jana ingoma tujana nka bluetooth merci ubu yahira tenibazi my god urumva rero jewe nakuze numva nyene nzo umujournaliste nkumva nyene ngo aya makuru mwari kumwe yashikiza narakumva ibintu biranyuze kandi nari numva mfise dayo yo kuvuga cyane nahise mvuga cyane kandi nari umushakashatsi nkakunda telefone gose nijingira n'umuntu natangiye kumenya create Facebook hano yindi narayitipota gose nyene nkasanga nami utuntu twinshi nkumva nyene ko telefone icyo mvyarira umusaruro nashino ya YouTube nayikaye na telefone ntangwa gukora nyene natimifite agatelefone ajya amashare nkwita na telefone nyene nta birenze mvuga ni telefone nta kwituma nk'igishusho nk'ikiju nari maze igihe kinini yanshomereye nafise akazi ndavuga nti none ego ndafise ide uzigihe byantwaye kugira numve ko nyene ntari intambwe nandike Keke TV show iravutse ibintu byantwaye igihe kinini ko nariyumva none nzokora jenyene nta muntu n'umwe nshigiki nta muntu n'umwe mfise nta kamera nta mic nta mashine nta ndavuga ibintu biragoye nyene ariko nisanga umunsi umwe nayikoreye YouTube nisanga ndatanga gukora ikiganiro ni kuri abantu mwantije kamera imana ibamugisha abo cyane kuntiza kamera gayo none so support n'ubu wese diaspora ngira ngo wankurikirana vraiment ngira ntibarumviriza iki gisabo bana yarusaye ayo ngo ariko singo vraiment muri Kristo byose biremera rero cyanyene kwanza ndasaba ntuzera faculté ya journalisme barayinyima bayinyimye ncandiga lettre moderne ndiga ndaheza ncangira muri university naho nyene nshaka kwiga ibintu bya journalisme barambira ngo bashobora muhira abanyigisha barambira yuko ntashobora kubyiga ntiga ibintu bya journalisme kubera ko ngo nta buzi bukibaho nta ki basi nyene siya mentalite z'abantu nk'ibintu baba bumva ku bantu bavuga ko wigiye journaliste minga abakozi baragwije ibintu nk'ibyo candiga faculty bashaka ndiga ndaheza umunsi mpejeje ngira ikibazo cyane rero umunsi ndagenda muri Ecobus TV ubu yarahise twa Jumuiya TV shimira Starboy niwe yanyinjije mu mwuga niwe yatangiye abantu sinzi iyo byazungurutse nyene ariko numva barampamagaye ngenda kuri YouTube gukora nyene byari bikomeye cyane urumikro nuko bimeze by'intama ijya mike barashobora ikunda kubera iri unique
asa warubu sometimes ndarukoresha iyo mic kama banashira bati c'est la sound ya bien sana nanakoye narakoze ibiganiro mpura n'abantu nyene b'abastar umva nyene byaza biraza turabizi nyene ngo gutangura ko biba bigora ego hama rero nyuma ndavuga gukorera abandi biragoye nca ndakaya ibyo yanje ndavuga ati nkore buke kwikorera uko biri kose by'agaciro mu buzima uba wumva nawe uhagaze neza ufise ikintu ukora kumva ko nawe ufise occupation ndetse na Becky araryohewe kuba akora wenyine kandi Becky nibaza nawe ko ari wenyine ata partenaire afise Ntamushire ubutaye muri channel yawe ubwire je ndi umwe n'ukuri wow umutunzi ujya mu yigeme afise na kamera wewe nteranye n'abantu mfise bari dushaka amakamera meza kubera ntidufise iziri outdate urabona zimwe nyene mubona mu maso agafresher ariko dufise dokomo mwimwe ariko turabishima turi kandi fier nuko turi essentiel nuko mutwumva mukumva nyene mwohinduka ubwacu ego musanzwe abakenyezi n'abana baramuno abo bita vulnerable abantu bakunda guhura n'ibisanga bitandukanye na cyane cyane iyo abantu babonye umukobwa yinjiye muri ibi byo gukorera ku mbuga ngurukana bumenyi hari igihe abonwa ukundi kuntu cyangwa agafata ukundi kuntu ugasanga nimba ari icyashikiye umuntu umwe bashabigisha muri rusange mbega nka kuri Becky ni izihe ngorane umaze kubona umaze guhura nazo bifatiye ku muguri ko urakora wo kubonekana ku mbuga ingorane zigushikira nk'umukobwa zishikira nk'umukobwa bon sinovuga kureshwa oya nibakoresha kureshwa ahubwo ni benshi basi umenye umuntu ari seriye basi bose wumva bakubwiye baguha basi nizo ngorane ku mukobwa nibyo nabona ko ari ingorane ko wandikirwa n'abantu benshi baba type benshi umenye uri seriye numenya wa wundi nyene agushaka umunsi umwe bya bindi mwiharaje gusa nyene nico kibazo murawe ibindi nyene ni ibinyene byo muri industry bisanzwe keko asho barabunyoye kuva demo vende ukora ariko vende nakoze amezi sinakoze umwaka ari agenda bampamagara ku TV naye dushasha basanze igano kimwe nkaca mpeberayo ndabona nyene mu byo kumanjara njuragirika ndavuga ati bihagarare reka mbe stable nkore jengere kabe gato kabe kwanje ego ingorane maze kubona nk'umukobwa azagushikiye neza ingorane ntizibura je zashike cyane mu buryo bwose ahanini ku kuntu ntafise ibikoresho ibikoresho ni n'abahungu n'abakobwa bose nk'umukobwa ingorane zagushikiye nk'umukobwa gashasho wari wakivuze nk'umukobwa nizi hatari erega zo kubura uburyo cyose tubihuriye kubura ibikoresho naje ntavyo mfise ndumuhungu nk'umukobwa rero ingorane maze kurana nk'umukobwa jewe ncinjira muri bino bintu ahanini muhira ntibabitahura ntibabikunda hariyo nk'ibiganiro twakoranye n'abastar ujya umuntu mwakoranye yambaye gutya cyangwa ngo mugakorana gutya hari abantu bari compliqué ngo mwagira nk'uko nibo bakumva ari ibintu bya hatari rero wumva ngo bijya mu bintu ngo ngo biragutesha ngo valere ibiki hari abantu nyine n'ubundi babisuzugura bigaya bibaza nyine ko ari ugutindero bibaza kandi nyine ugiye kureba ku ruhande rumwe abayutubeze wasanga bariko berekana imico atari myiza mu kibano ibintu babona ku mayutube muri kiriya gihe coco urumva barajagara sana barakoresha nyene utuntu nyene ubona umenga turi bizarre bigatuma abantu menga mwese muri mu kivangi mwese hamwe ukavuga ngo wamufashe ngo gira ibintu naka wumva biri bizarre rero je mwanya babikunda gusa ubu bararekeranye barabivuga bati
kabije ibintu byawe n'ubuka birabusha ariko ibintu ukora ibintu bitunguka aho twuburiye ariko indyango mu bantu ngo wararushe bakaramwana nk'iya parta abantu nahaye none barabikubaye amabambaza ubona nabyo ati ahubwo utakajije ngo mugube mwugurura murabura kumushira kuri stati atararushe atahubwo nzosubira dawe nyene one ntabyo yuko nyene batabyuguruye ahubwo bariko barasubiza inyuma gose bariko barabitahura buke buke erega abantu bagenda baruguruka buke nimba yatanguye ibiti batabibona ko ibi akabona ko bibaho akabona ko ibintu akabibona nko mu kindi gihugu cyo ngaha hafi akabona biraba akabona umurundi nawe agize ibishusha natwe arumva ko bibaho nyene cyari n'igihe mama wanje n'umuntu umva yanasengera agafata n'amafungo mana bijya binabihebe kubera ko ntamenye ko ningabire kandi Imana yampaye ariko asaba Imana kandi ngo ndabihebe byari nakoze genre ko gufasha ndahanura abantu oya pana mu Kayanza hari mukina mu Buterere okay ndabahanura gusha wabafashije ngo buryo bintu byawe nabikunze kandi mu bantu bankurikirana kuja kuraba ko ntagize ibyo adakunda niwe wa mbere kandi abari karananyishiriza arabyanga mugani wa mbere na komante zose nguyu yakwandikiye nabi wumva angira screenshot azgagira ibariwa sawa wose n'umuntu abikurikirana cyane ko abandi bashimiye cyane abandi kere ni kihe kintu gituma mvutocika intege uko bigenda kose utafise uburyo kubudafise agushigikira donc nta partenariat nta vyuma ntaki ni kihe kintu gituma udacika intege ikintu gituma ntacika intege nuko nsanzwe bindimo mu maraso nshobora kubiheba ariko turi muri mode ya business gukora no kuba ariko sinshobora kubiheba nzoruha mbanza tabanduke nzogwana kandi nzotsinda icyo ni cyambere rero plus ugira umuruho muri iki kintu plus ahubwo ugira n'ingufu zo kubandanya kuvuga uti nk'umuruho narushe iki gihe cyose hamwe no hagarikira hano nkabipfusha ubusa ahubwo niba mponje hafi igice cy'ubuzima je nk'ukuntu chene yanje yanduhishije ndumva ko hari ibintu byinshi nanatakaje nyene mu buzima ku buryo numva ntohagarika bwiza kurwana navyo ahubwo nkazobigarura bimwe yatakaza nkazonagira nyene na feedback nziza nkazobironkamo amafaranga ibintu bitangura kuduhemba beki ko biri kose imyaka yene siyo brava imyaka maze siyo nsigara imyaka igihe maze nkora ntahembwa sico nsigara brekiwe nayo gituma wumva wogira ingufu zo kubandanya amagrades ngorane tusubira nazo nigiki nanje ikintu gituma nacika intege nuko nabonye bangiriye confiance kuko nabijemwo ntazi ko hariho n'abantu 10 dufate basijana ndabareke sinanzi ko hariho n'abantu 10 jewe nkurikirana kuko je sometimes ndadehanja ndatwenzanya kandi sinduguruka neza ngo babone nyine neza yanje ariko bacafise isoni Zada. Ushizeho harahise amasaramu wari nyene umuntu atagira isoni bamutaguta umupfasoni umuntu atagira isoni umupfasoni mutagira isoni mutagira isoni ni ntasoni umunasoni sinzi umupfasoni rero twarashize isoni yego kandi nibyo washize isoni mu rupfasoni so rero impamvu ntocika intege naho byogenda gute naho byogira gute naho byoguma canke honyerera ni kuba mwanyizeye munyereka urukundo kugira abantu kuva kuri rimwe ugashika ku 200 n'amajana n'ukuri navuze ati basi ku rukundo rwonyene mwanyeretse nanje sinzobatenguha nzokomeza peu importe amashanje uhura nayo ubuya nta n'ikintu numva mvuga ngo kimbabaze kubera ndi muri domaine yanje
ndabikunda kandi kuvamwo nkeka kiretse mvuyemo umwuka niho nzoheba. je impamvu nabarondeye muri babi nuko nabonye muri mu bakobwa ariko barakora cyane muri kino gihe kandi muko murakora mutitayeho kutagira imitahe mutitayeho kuba abantu batabona ico mwunguka ariko mukavuga muti uko turuha dutagira uburyo utagira niki niki turafite aho tugomba gushika rero naho rero nifuza ko mu gusozera mugira ikintu muhanuye abandi bigeme kubera ko abakobwa benshi bahera gukora ibintu mu motive ngo ntibashigikiwe ngo abavyeyi nta mitahe babahereza ngo nta mwebwe siko mutabuze imitahe ariko mwaremeye gutangura gukora atamitahe mushizemo naho iduha tukabareka mukagira efo naho rero nifuza ko mu gusozera mugira ikintu muhanuye abandi bigeme kugira ngo bagire ingufu nk'izo zanyu keke Tumushikire. Ndabirabera mu buryo ubugeze mu bafu. n'ububafuraje byose Ikintu ndohanura abigeme je nabibabwiye ikintu ca mbere wigira icizere wenyene hama nimba ufise ide yaba abantu uyisangiza bashobora kungura ivyiyumviro hama wubahuke utangure wubahuka timba n'indege iraje qui ne risque rien n'a rien timba ija muri iyo risque bisigura after ndabisigurira yana abantu bariko baradukurikira tagira risque my friends niko dafata risque na nyene ni risque wowe nimba wumva ushaka kugira aka kantu nimba ushaka gutanguza nk'akabutike ufise miliyoni zingahe katangure monami nurayenga ntibazonshorera wiki izera imana sengera ibikorwa vyawe koresha umwete shiramo inguvu uryamye kreya mu mutwe yumvira ugira ivyumviro uvize ugira ivyumviro bigera kure rero n'abandi ko ndababwira je iyo ndyamye mu munsi ndiyumvira n'ibiganiro je nkora amayidaza ndyamye kenshi ayo ngiye kuryama cyane nikanguye nza numva nyene kuko je nimbuzi ikintu niyumvira umwanya munini amasaha menshi ni Keke TV show icyo kintu kintembera mu buzima nta bya best nta by'abashimye nta by'ibiki oya umutwe hazaho Keke TV show ego yes ego nibyo ni nk'ibyo nyene nababwira mureke nyene gushaka ubuzima bworoshe pambana aha twe twabaye gutyo murana ko turi abantu nyene bo ngaho atabishasha abandi bana nyene baba bashushe nyene batagase basa neza bamba ibintu birenze je nyene ndumva nadukeya mfise ariko rero ari ikikiba guys menyera gutuba na beke iyo rangi izuko cya mob ndacyari wenda ko bagira ibintu bya jenyene murantunga ataro niyo utayizi yarenye ndakunda kugira ibintu bya jenyene rero nababwira yuko mutoshaka kuba sexy nyene ngo mubeho mutesa emera uruhegenda n'amaguru ntaco bitwaye urondera ikintu munyuma kizohava kikungukiye kakugiriramwo kama je uzi kuva intango Keke TV show muzi ahantu maze kugenda n'amaguru mwona twenga ndababwiye nk'urugendo nagenze mwona birananyenze nagiye gutera ikiganiro ahantu umwise Beki akonyere ko umustar niko kisha abantu benshi b'uyu munsi muri bese ngo ntiwagenda n'amaguru bo mufotora bose bari ifoto yahe why you faking a life ba mu buzima muwe mu byo mufise bumva n'ibyo mufise bagenzi yaba abahungu yaba abakobwa murazi ko biharawe byose ku makote yose mumbe n'ibyo mufise muwe gutakaza agaciro mutakaza ubuzima ku bintu bimara umwanya urumara ni nk'ivyo murakoze cyane Beki nawe haje ikibazo cyane ko navuga ni mbaga mufatiye ku nguvu mukoresha ukuntu mwatanga mu gukora ibyo mukora ata mudazemo n'imitahe mukemera kuruha mukemera gukora ibintu abandi batatahura ukuntu ni naye ziyamano wohereza abandi bigi mu kugira ngo bagire ingufu nk'izo zanyu bon nanje impanuro nobaha d'abord ni kwigirira icizere wumve ko ushoboye wumve ko ubikunda kandi ugihe n'agaciro ugifate nk'akazi ugihe agaciro
ntucime umwanya ngo reka nsimbe oya gitegurira umwanya wacu ugiha agaciro kandi en plus wirinde n'amajambo uzumve ariko ufunga umunwa kuko mu buzima simpaka twe ngo byose ngo ugire ko ngo commentaire oya ugiye mu bya commentaire nibyo uzotahira hari igihe uvuga ugasanga wasohoye ibitari ngombwa kuvuga so uze wumve hari abantu bazovuga byiza na bibi ibyiza uzobishire pembeni bibi nabyo ushiremo huje kuko ibyo bakwifuriza ntibizokubako ndibuka je ngitangira nenganorira ngitangira je bambwira tugiye mu bastar ugiye kubyara ugiye kugira iki umva barantega iminsi kandi icyo bavuga of course baba bafise aho babikura ariko ndakubwire shashu ntuzoja mu busambanyi utari umusambanyi na wapi ntabyo uziga muri entertainment umuntu akora influencer ukemera nta bintu by'iwawe uba ufise ugenderaho James ibintu byanje ngenderaho ngendana n'abeza ngendana n'ababi ariko bose ndabaha umwanya wabo ntugendana n'umubi ngo wame uri kumwe nawe ko ububi bwiwe uzohava ubufata ariko gendana na bose ubaha umusitari mwiza agendana na bose nta koda afise nimba musoma ku gafana baramwe inzoga nawe ukinywera ku gafana y'amasaha yawe ageze ucutaha basi uwigira icizere muri we ngo baca banwenga baca babona ko ndi umubono no umubono wiwawe nyene ugume ari wowe nyene wihicizere uvuga ati ibi bintu izi character zanje nizanje nta muntu numwe ashaka kuzimpindurira kiretse ari zibi umuntu ari zibi naho urahanurwa ukumva impanuro ya rena ndobahanura kudaca muhindura comportement zanyu niko yamubaye abastar bawe nyene ugumuri wewe nyene Jesse Becky si ego Jesse mba Becky imbere ya kamera birashika sometimes ko ni na ma action mugenda mubona je hageze kumva wo kwimvira ikintu romonde yose iraba si bintu ndiko ndavuga kugira ninezereze n'impanuro ziwanyu kugira namwe ntimuze murugwemwo mutaroze so no babwiye ati ntimucike intege mwihangana akagumye bagumako amasirago muhora nayo mwihangane nibwo buzima nizo ntahe tuzovuga after nibaza ko ari yego ndabashimire cyane kubona mwafasha akanya mu kaviyo muva mukatsiga ngo cyo gusangiza kino kiganiro kugira ngo dutere intege abandi kugira ngo bafatiye ku byo turiko turakora n'ibyo tumaze gucamo twababwiye baje kugira ingufu zo kumva ko bashobora kubandanya shimire ubwa mbere Keri kuva muri Keke TV show abose n'aba CEO babo cyane ndetse na Nadia Becky kuva muri 2-in-1 TV show abantu babwiye yuko nababwiye yuko arabigeme bashoboye gushinga ama TV online umwe wese akoresha ingufu ziwe n'umutahe wiwe numvise ingorane bariko baciyemwo mwumvise impamvu babandanya nubwo ari usanga ababiri mu bavuga kutariko numvise babo amahangiro bafise kumbure uwo muhungu cyangwa umukobwa uratinya gukora kubera ko atamita office uratinya gukora ibintu kubera ko abariko barabikora wumva ngo barahura n'ingorane zinaziri ari kumva ko nivyo bizotuma ushinga nawe ndetse nivyo bizogukomeza kugira ngo cyo kugira aho ushitse tubashimira kuri Bishop TV kwa mugabo kuri mu kiganiro ndetse ariko inyuma kamera muri kumwe witwa Pangros cyanke vyanyuma ryo zina namumenyereye ko ndabitse kandi yuko muri Bishop TV turatanga amaservice atandukanye haba videography haba photography mu manza atandukanye turakora na live streaming ndetse no kumenyekanisha ibikorwa bya bamwe n'abandi bice mugano cyitwa Widi ndabashimira cyane abadukurikiranye bari kumwe nanjye Shashi Romantique kuva muri Bishop TV ngira mubaho ivyo mukora muko bibateza imbere ndetse dutera imbere muri rusangi je mu byo ndimo ntera imbere utera imbere amaze guteza imbere igihugu n'imiryango murakoze ciao ciao